aje ko dutaha muri iyi nzu turi benshi ibyo ndamubarira byose arabyemera aya mahera tuzoyitanga ko ntiyapfuye ubusa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 981 ni igikino ninde cyatangura gukinwa ku radio, hanyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 984 gica gitangura gukinwa kumbonesha kure. Ni role y'ubusore ndashobora kuyikina, role y'ukuresha ndayishoboye, role yo kwiba ndabishoboye, role yo guca imanza ndabishoboye, role ya mustanteri yo kugirisha amanama ndabishoboye. No kuvuga jewe mu buzima nta role nimwe novuga ngo irangora. Mwebwe nimwe mwamariye ibiyoba, ubu rero ngomba kubahana bimwe by'akarorero. Yo tukirira ikigongwa dawe siti twabyibye Je ngomba kubaboha hama ndabaturiye kuri aya maboko. Nawe wowe umbega we kutavuga. Abakinyi ba ninde rero bari mu migwi ibiri, umwe ukorera muri zone Kabanga, uwundi ukorera muri zone Gihita, aho ni mu ntara ya Gitega. Bamwe muri abo bakinyi baratuyagira ingene ico gikino cyatanguye. Bwa mbere na mbere hariho umugwi wa kina amateatre mu Giheta, harabayeho imigwi y'abaririmbyi, hama rero ico gihe baca haraba isabukuru y'urwaruka, baca baravuga bati rero kugira ngo dushobore gutsinda ayandi ma province dukore théâtre, kuko nta bantu benshi bakunda gukora amateatre, nasanga kugwa n'abanyeshuri n'abandi bantu bize nyene. Baca bavuga rero twebwe abanyamihana kugira ngo dushobore gutsinda byo dukoreshe théâtre, baca barakora théâtre rero ico gihe. Kandi ico gihe iyo théâtre yarabaye mu vya mbere, yabaye ya mbere mu vya mbere bariko bararondera. Mu nyuma rero nyuma zaho rero bahavuye rero abari bayoboye komine barabandanya kugira amateatre, ahava haraba n'ibindi higanwa isesanga isamiriki. Gusa sinimo kimyaka byagera berako nico gihe nyine naho nyene haraba gutsinda kwa nyamugwi wa komine. Baca rero baravuga bati rero abo kuri radio bayoboye radio bavuga ko akwiye kuba ikiganiro kizohora gica kuri radio kundi ko Jina natanguranye n'umugwi wo mu Kabanga nkiri umwana mutoyi gose, kubera nari naryohewe na musaza wanje yari yagize mariage, haca haza abantu bari bafise utugwi tw'abaririmbyi bagenda baririmbira abantu ku mariage. Hama nanje mvuye ku ishuri mpejeje wa gatandatu nca numva ndaryohewe nako kabwe, nca mbona ndaryohewe cyane, nca ndasaba mbega vyogenda gute kugira nanje nje muri ako kabwe nze ndaririmba nanje. Baca baravuga bati urazoza, bisaba kuba uri muri uwo mugwi w'abaririmbyi, tukagenda tukagira ibiteramo iyo abakuru baje turirimba. Hanyuma rero hahava haza uwo mugwi wa ninde barawutanguza, hariho abankuriye imbere barawutanguza, mugabo babona yuko menga ndafise ishaka ry'uko no kwinjiramo, bahava barampamagara kugira ndoze ndakina role y'abana. Ko dutegura turiko turakina, umuntu wese ariyumvira intuzi iciyumviro akagishikiriza twicaye hamwe, agishikirije wewe ukacyumviriza, hari igihe ucawumva uti ngaho hantu hari ico twokuramo. Ubundi nawe ati nanje ndiyumvira iki n'iki n'iki. Hari n'igihe usanga muri nka batatu mwiyumvire nk'ivyiyumviro bimwe biza gusa, duca tubipoperanye hama tukubaka vya bine nka bitatu canke bine, guca usanga bivuye mu kiganiro kimwe cyubatswe neza
kandi twagiye turatererana ivyiyumviro ko niko dutegura rero hama tukandika iyo hageze kwandika twagihejeje turasoma tugakosora hama tugaca dutanga amarore kuwo bibereye bene hajya muri rya minsi tutaba twatonze ngo dukorane umuntu yari muhira ugashobora kuba mu mibano y'abantu ushobora kumva y'akantu cyangwa ukabona y'ibintu ugasanga ubyiyumviriye byava biva mu kiganiro urumva nyine barashobora kumva nk'iy'ubupfumu turagerageza ukuntu twagiye turaraba abapfumu ingene bagiye barabaho ingene bagiye barakora bapfumura wewe ukiyumvira ukaraba intumbero yoroshe ntuwoba warabonye canke hari uba yarayibonye akakubwira ati nakayakora gutya na gutya na gutya araba ko bishobora ahetse ugaca hiyo ugacigerageza no kurondera uko biryosha nyene ukaraba ko kwemeza kuri umuhinga kanone wanonosoye iby'ubupfumu ukashiramwo hanyuma rero ugaca bandanya canke ugasanga barakugize mu maraya ugasanga nyene urisunza abamaraya hatanabura abona ubwo ukiyumvira uti kuri ubu bakora uku mugabo bikaba mu mforo y'ukuntu bakubona gusa ntibibe mu ngiro hama rero nta kibuza kutaha uri wa wundi nyene kandi uwo bayo gukunda atoboreka kugukunda twovuga ngo ku munsi umwe twaca tukigira naho turabahinga mugabo nuko tuba twarabimenyereye tube nk'icyo gica ku masanamu kuri televiziyo igihugu nico keshi uco usanga kigora gutegura kuko kirashobora uri kuragitegura kumara iminsi 3 canke 4 kiri kuracandika mu gukina naho urumva duca dukina indwi yose ikiganiro kubera hajya mubona amafoto burya ati ingo tuza turatorokanya hirya no hino icyo mu radio cyo nico dukina ku munsi umwe kuko urumva no kuvuga duhagaze ruhande rumwe dushobora gukina uwo munsi kikarara giheze mu mwuga wabo wa misi yose wo gukina ico gikino baratuyagira intambamyi zimwe bakunda kugira intambamyi dukunda guhura nazo niko kurondera ivyumviro nyene kuko hari n'igihe ushobora kubura itiro uri kuyumvira akantu ukuntu wo gatunganya kuko nubwo tubikorera hamwe hari igihe rero usanga ikintu kitaheze kavuga ati rero umuntu agende riyumvira ingene hantu tuzohamariye ugaca rero uryamye uguma wiyumvira akantu twatunganya gute akantu twohaca gute akantu twohakosora gute usanga rero habaye intambamyi n'igikino ugiciriye hagati utakimaze naho ugira ingorane zo kubutosubira ku kibandanya bafuma bagisubiza itoto bakagitangura gushasha iyo rore bakayihuni bakakibandanya kigahera mbega mu kibano vyifashe gute ubwo abantu ntibashobora kwitiranya ivyo umuntu akina bakibaza ngo nikameze no mu buzima busanzwe mu kibano vyifashe neza abantu benshi barabikunda kenshi bwa mbere na mbere tugitangura mbere abantu baba bari kwiradio kugira ngo bumvirize ingene biriko biragenda kuco gena televiziyo ntiyari bwaboneke baraheza bakaryoherwa n'ivyo bikino nakaza kubyumviriza ubwa mbere na mbere abantu babanje kubifata ukundi bakavuga ati nabo bantu ko bakina ivyo si ibintu bibi hari naho batubaza ati none nk'ubu umugore wawe yumvise uri kuruhamagara ubundi ukamwita umugore wawe ntava yibaza ko ufise abagore babiri ariko rero abagore bacu barabimenyereye barabizi uko ari bikino kandi ahubwo birabanezera n'abana banje bumvise bariko barampamagara abandi bana ngo papa canke sokoko baranezerwa tugabundi dufise uwo duhamagara sokoko canke duhamagara papa n'abandi bamuhamagara gutyo nyene bakumva birabanezereye ku kibano rero bumva ko ari vyiza ntakora n'ikiri oya nta nkurikizi bifise kuko jewe mu gutangura gukina ninde nazanwe nahawe uruhusha n'umushinga ntahe tubana kandi twari dukuze mugani twari dukuze cyane twari tumaze kubyara abana 8 yarabinezererewe ko nza gukina ninde ababanyi bamwe biragomba kubatera nk'agatima kabi umenga ntibibanezereye ariko mu nyuma bamaze kubona ibyiza biriko birakorwa mu rugo rwacu tugafashanya kera murazi yuko umukenyezi yarindira kunyu umushinga ntahazanye yarindirikaye umushinga ntahazanye y'umunyeshuri akarindira ikaramu
twebwe rero byarabanezereye kuko babonye imigambi y'ibyo gukina ninde biriko birafasha biratuma dufashanya mu rugo jewe tugafashanya kuzana wa munyu tugafashanya gutanga kugura yakaye twese yakaramu abana twari dufise abana 6 biga mu mashure mu makoreji hanyuma bikatworohereza mbere twari tubareze dufise n'itongo rito mugabo kubera twavyumvikanamwo bikamunezera ranje bikanezera byarahavuye biradufasha abo bana baraheza amashure nubwo bayahejeje ata kazi kahari mugabo baraciye ubwenge nta ngorane byaje ngo bidutere kubera rero ninde yafashe mu mugongo urugo rwacu ego ababanyi rero bica bibaha kunezerwa mbere n'abatanguye kubinegura mengo dagiye ntibabishimye batangura kuntuma ngo ndabaronderera ikibanza yoya ndacu bimukora ko none ndikitana ba madamu ngaho mu gikino abandi bari ngaho kandi ukamukora ko ashaka nabona arazi yuko udaca umutwara muhira ngo amukure ivyo nivyo mushavuze ni nkuko natwebwe n'abadamu nyene bacu bariko barakina umugabo wiwe ari ngaha akabona ubundi yamukoze ko ntibavuga ngo kumbura aramuntwaye arazi yuko ari akazi bizomufasha mu minsi iri imbere kumbure bakaronka kunyicanye gasabune cyane ubundi mugambi bakawurangura biciye ngaho nico gituma tawe mu miryango y'iwacu yononera atawe bikora ko wahave ashabura ngo ibi n'ibi barabizi ko ivyo tuba dukina atari vyo tugenderamo ntavyo bavuga bati urya yakinye iki kubera birajanye ni imvugo yajanye n'ingiro ya barabimenyereye kandi mbere uri kukina utuntu tujanye nabijya bararyoherwa bararyoherwa kurushaho uri kukina utuntu twifumbere kiza kwerekana ko atari ko bameze n'ikinyi haraho uyu munsi za gukina nk'urumogi ejo ukazosanga ndi patiri ejo ugasanga ndi pasitoro urumva rero ko ivyo bintu bidasa urumva rero namba ngira ivyo ndabigira kuko mba ndiko ndakina n'akarorero nigeze kuronka umuntu umwe yambwiye yuko byamufashije nigeze gukina nanyoye urumogi ndahinduka gose barampindura mu buryo usanga buteye ubwoba hamara uwo muntu yarambwiye ko yambonye muri televiziyo atanguye kunywa urumogi acarabona ati bwawe ndi urumogi rukora amabi kweri adasanzwe ndaruhevye kweri ngo yari akiri mutoya kandi uwo muhungu ushika uburo yabimbwira kuze ati yatabaye wereye bana kunywa urumogi ati ndamaze kukuraba naragize ubwoba ndabona ko urumogi rukora iki rero uno munsi ushobora gusanga ndiko ndanywa urumogi canke ndi mboregwa yononekaye ivyo ugasanga banyise pati ivyo ugasanga banyise kuri ubundi mukozi wa leta urumva rero yuko atawovuga rero umukozi ukina ariko tumeze wowe tuza tuguma tumeze gutyo nyine rero ntibishoboka ko ariko tumeze kuko ukina byose siko tumeze rero mu bisanzwe ni n'umukozi w'Imana abantu barazi yuko imba akinye ibinye bimeze ukundi abandi bamuzi mwo byiza uwo muco ukaca ukwira hose bati munyare naho ariko arakina ibi ati burya si kwari ati byari umukozi w'Imana ntawe inzoga naho mubona yiranga ibidazi abantu bakaca babishima uko bakaca bamushingira intare